Ego sagaseseshwa rumuri izo mbanyi ziratwagwa cane na cane ko bamwe mu bo twagerageje kuganira bavyiyemereye ndetse baribaza n'icokorwa kugira ngo ivyo bihagarare muri make nivyo twariko turaca hirya no hino. Wewe ku bwawe izo nyigisho wabonye zifise akamaro? Inyigisho zari zifise akamaro kanini kuko badukebuye baratubwira bati aho abakobwa bakunda kwishura ngo ikibazo cose babajijwe ngo nta ngorane ko bofata ingingo bakumva ko ikibazo babajijwe bategerezwa kumva ko bogihakana kandi bakumva ko bahakanye atangorane bibatera. Turabaramukije bakunzi ba Mabayi Media TV. Uyu munsi igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023 abagize ico bita Comité de Coordination y'umugambi tubakarorero muri commune ya Mabayi Faransa bari bishikiye kuri paroisse Mabayi hari ugwaruka rutandukanye abavyeyi abapapa ba mama bubakanye bari bagiye rero gutanga inyigisho zijanye n'irondoka zijanye n'amagara meza kububatse hamwe no kwirinda gusama inda zitifujwe kububatse no kugwaruka eka mbere no kwigisha kandi cerekeye kwiyungunganya harimo kwitunganiza imigambi ico twokwita entrepreneuria mu rurimi rw'igifaransa. No bibutsa ko rero iyo comité de coordination isanzwe igizwe n'umwe mu ndongozi za commune Mabayi n'abaserukira amadini abaserukira ugwaruka n'abaserukira abakenyezi muri commune ikigo c'ugwaruka co bita Centre pour Jeunes Mabayi abaserukira ivuriro rigenzi ry'ugwaruka abajene volontaire n'abajene pilier n'abandi benshi basanzwe bakorera ngaha muri commune ya Mabayi. Abo bose rempeje kudondagura novuga ko bari mu mugambi bise tubakarorero uriko ushigwa mu ngiro na service Yezu mwiza bomishira hamwe kera. Reka rero ndabasabe mukurikirana ikiganiro bashoboye gukorana n'ugwaruka gwariko rutanga inyigisho kugwaruka muce munakurikirana kandi na rumwe mu gwaruka nyene gwariko ruhabwa izo nyigisho ibyo bashoboye ko twiganira murakoze. Reka duswe tubaramutse bakunzi ba Mabayi Media TV tubipfuriza ibihe byiza kandi nkuko mwari musanzwe mubizi twatumaze amezi ashika 2 atabiganiro tuko turashikiriza ariko kandi ubu twagarutse ku murongo twonge tubasabe rero mwigore kandi musubire kuja murakurikirana ibiganiro bya Mabayi Media TV ku munsi kugira nato tubandanye tuduga dutera tuja imbere. Rero twonge tubatumirire mugire partager ariyo share mugire j'aime ariyo like mukurikirane ibiganiro kuri kwamye muhanahane ku magroupe atandukanye ya WhatsApp canke ya Facebook uhereza bagenzi batandukanye kugira nabone bashobore gukurikirana ibiganiro byacu. Nkuko mubibona twagendeye paroisse Mabayi ahantu hari abantu benshi cyane aho bari bicemo imigwi abubatse bagiye hamwe imisore n'inkumi baja hamwe. Reka rero nganire numwe ari kumwe n'ugwaruka batwovuga inkumi n'imisore nabo twanahasanze bariko baraganira. Turabaramukije. Ego murakoze natwe turabaramukije. Byo kunda kumbanza kwidondora bariko baradukurikirana kuri Mabayi Media TV. Ego nitwa Ezekiel Nizigimana ndumwe mu gwaruka rw'urukorana rushake rukorera muri Centre Jeune Mabayi. Ezekiel Nizigimana jeune volontaire mukora muri Centre Jeune Mabayi twababonye muri kumwe n'ugwaruka aha ku paroisse mbega maje mu gisabisho maje mu biki. Ego benshi bari baje mu gisabisho ariko mugabo ahanini twebwe twari twaje kugira ngo dushikirize inyigisho kugwaruka tujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no kwitunganiza imigambi mu gwaruka. Ego twigishije icigwa gutwara inda na cane zitifujwe zimwe bita mu gifaransa ngo les grossesses non désirées. Babemereye bariho zitwara ikiganiro cyari kimeze gute?
Yego sagaseseshwa rumuri, izo mbanyi ziratwagwa cane, na cane cane ko bamwe mu bo twagerageje kuganira bavyiyemereye, ndetse baribaza n'icokorwa kugira ngo ivyo bihagarare. Muri make nivyo twariko turaca hirya no hino. nk'impanuro mwabatekereye mushobora kuvugira ngaha kuri Mabayi Media TV kugira zishobora gufasha n'urundi rwaruka ruri hirya no hino turashoboye kwitabira ibi bikorwa mwarimwo ni nk'izahe? Ego twababwiye ko bogerageza na cane cane barya bitwa ko bakundanye bakagerageza kuraba ikibanza baba bariko baraganiriramwo, kuko iyo muganiririye n'umuntu mukaganira kumbure ahantu hashobora kuba ari muri milieu ferme niko twobivuga, mu bibanza bitameze neza, bishobora kuba mwoganira mwisanzuye, birashobora gutuma kumbure umwe n'uwundi ashobora gutwara imbanyi atifuje, kubera ko ikiganiro cahavuye gihindura iyindi ntumbero. Ku bijanye no kwitunganiriza imigambi tweretse urwaruka ko bimwe mu bituma bahendwa ari uko kumbure ubukene buri mu bintu bituma bashobora guhendwa, na cane cane abigeme n'abahungu, naho abahungu bitibonekeza cane. Tugaca tubahanura rero ko bogerageza bakitunganiriza umugambi kugira ngo bimwe mu bituma bashobora kuba boba bariko barahendwa n'udufaranga duke duke bahabwa n'abo bagabo canke n'iyo misore, kugira ngo bashobore kuba nabo botwironkera. Mugerageje kuraba inyigisho ubona bazakiriye gute nk'urwaruka? Ego tugerageje kuraba bazakiriye neza, na cane cane ko usanga ari ikiganiro abenshi basanzwe bamenyereye, rero ugasanga bariko baravyishimira, kuko nabo ubwabo bavuze tuti tuzogaruke kandi izi nyigisho tuzozihozeho. Mbega ni kubera iki mwabaciyemo kabiri tugasanga hamwe babo twaganira batumwe ngo nabubatse abandi ni inkumi n'imisore, kuki mwabaciyemo kabiri? Ego hariho ivyigwa vyerekeranye n'abubatse, hariho n'ibindi vyerekeranye n'ibitegura abitegurira kubaka. Ivyo rero ntibaheza ngo babironkere hamwe, na cane cane ko usanga batisanzuye bamwe n'abandi bivanye n'uko baba bakoreye hamwe. Rero dushima kubatandukanya muri ubwo buryo. Hoba hari abo mwoba mufise mushobora gutera akamo? Ego abo dutera akamo ni umupfasoni canke umushingantahe, n'urwaruka, ni ukuvuga inkumi canke umusore ahari hose, yuko yoshobora kugira intumbero mu buzima bwiwe, na cane cane waba wubatse urakeneye kugira intumbero mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza canke mu kwitunganiza imigambi, kugira ngo ico ari cyo cose abe ari wowe wifatira ingingo, ata wundi muntu arinze kugufatira ingingo. Reka tubashimire cane kuri aka kantu mushobora kuturonsa. Ego murakoze cane, natwe turabashimiye. Turakuramukije. Mahoro y'Imana. Mumeze neza? Yego turashima. Ivyo kunda ko mubanza kwidondora bariko baradukurikirana kuri Mabayi Media TV. Akazina ukaba banyitwa Niyonize Bernard. Usanzwe uva hehe Bernard? Mva muri komine Mabayi ku mutumba Miremera. Usanzwe uva Imiremera, none uko tukubona ngaha kuri Paroisse Mabayi waje mu biki? Nari naje muri bimwe byo gutegura urubanza rwa Kristo umwami, tukaba twagiye no mu nyigisho zirondoka ryiza. Wewe mu byo washoboye gutahura mu nyigisho batanze batahuye mu iki? Ye natahuye ibintu byo gutwara abakobwa batwara indazi z'ibinyendaro ko baca bazikuramwo, ariko bababwiye ati ni bibi ntibazosubira. Ntaco bavuze ku byerekeye gutwara izo nda baba batipfuza, ho ntibabahaye umuti ukuntu bokwirinda zimwe n'izo nda? Babibahaye bokwirinda kujya kuganirira ahantu hadakenewe, nko mu bubare canke ngahantu ngo mu vyumba bagiye kunywa inzoga. Byo kwiteza imbere navyo babitubwiye,
hamwe n'ibijanye mu byo kwiteza imbere bababwiye ibiki? batubwiye ko umuntu yokorora akiteza imbere akorora ahereye ku tuntu duto duto nk'ipanya, inkoko hamwe n'inkwavu. Wewe ubu muri iki gihe usanzwe utunze iki? Jewe ntunze inkoko n'inkwavu. Ufise inkoko zingahe? Jewe mfise inkoko 5. Inkwavu nazo? Inkwavu ni 2. Hari koperative wowe urimwo wewe? Oya ntago ndagera kujyamwo jewe. Hazogera ryari ubura iki kugira ushobora kuja hamwe ukorane n'abandi mubigire hamwe umugambi? Ntago ndiyumvira kujyamwo gusa ariko mbucanjamwo. Hariya mwavuze ku mutumba wa Miremera hasanzwe hariyo amakoperative? Iyo amakoperative Ego reka tugushimira cyane kuri umwasho kuturonsa. Nacu turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Amahoro namwe? Amahoro cyane. Mwitwa gute? Akazina kanje nitwa Niyimfashije Justine, nkaba nsanzwe ndi n'umurezi muri internat paroissiale isanzwe twagwa kuri lycée Sainte Marie Mediatrice Imabaye. Namwebwe twabasanze ngaha ahantu twasanze muri muho mwaje mu biki ngaha ku paroisse? Twari twaje mu nyigisho zirondoka rijanye n'amagara meza ko twari dusanzwe turiko twitegurira Kristo umwami mu gisabisho c'imisi 9 twari tumaze. Iyi nyigisho novuga ko ari inyigisho ya nyuma twari tujemwo iza gusozerwa, inyuma yaho tugaca tuja no mu nkuka y'imisa, bakaba bariko banitegurira guca baja gufasha ku bitaro. Hariho abagiye bava ku masekitrisare atandukanye agize paroisse Mabayi, hanyuma aho mwadusanze tukaba twari mu iyo nyigisho nyene yirondoka rijanye n'amagara meza. Ku bwawe ni giki wakuyemwo muri izo nyigisho mushobora gusangiza urundi rwaruka nka mwebwe? Jewe nubwo nashitse ncerewe nashikiye ku kintu kijanye n'ingene abigeme batwara inda batifuza canke abasore bagatwaza inda batifuje. Bagerageje kuduha impanuro, ariko kandi baratubaza n'ikibazo ati mbega iyo umwigeme asamye inda ikintu ca mbere canke umusore atwaje inda ikintu ca mbere batangura kwiyumvira niki? Mubishuye nabayemwo ko hari benshi baca batangura kwiyumvira gukurayo iyo nda, canke umuhungu akumva ko yoca yimukaho aba akaja mu bundi buzima, ariko uca usanga kenshi abayeho nabi. Wewe ku bwawe izo nyigisho wabonye zifise akamaro? Inyigisho zari zifise akamaro kanini kuko badukebuye baratubwira bati aho abakobwa bakunda kwishura ngo ikibazo cyose babajijwe ngo nta ngorane ko bofata ingingo bakumva ko ikibazo babajijwe bategerezwa kumva ko bogihakana, kandi bakumva ko bahakanye atangorane bibatera. Mwatubwiye ko musanzwe muri n'abarezi muri internat canke mu ndaro y'ishure yaha Imabayi, mbega wewe ugiye gukora iki nka engagement ico wiyemeje wumva ko mu mutima wawe mbe batagutegetse kuvuga ati ko nshoboye kuba ndonse izi nyigisho nanje ngiye gukora iki kintu? Ku bwawe ugiye gukora iki? Jewe ico ngiye gukora ko nsanzwe ndeze ugwaruka abigeme n'abasore, harimwo imiyabaga, harimwo n'abamaze gukura bageze haruguru. Ico ngiye gukora nuko ngiye kubahimiriza inyigisho twaronkeye ngaha zirondoka rijanye n'amagara meza n'ingene two kwirinda gutwaza canke gutwara inda tutifuje, ingene twovyitwaramwo, na cane cane kubigeme bakamenya kwama bavuga oya ivuye ku mutima, ariko kandi ntibame bavuga ego itagira icifuzo kiboneka, akumva ko yishuye yego ariho umengo byose birarangutse ariko atari byo. Kurundi rwaruka nabwo rungano rwawe ni cyahe ugiye gukora? Jewe ico ngiye gukora kugwaruka twoba turi mu runganwe rumwe, nuko imbere yuko tuja mu rukundo twobanza tukaraba ati mbega jewe mfise iki, uwo tugira dukundane afise iki, mbega imbere yuko twubakana twokora iki? Ego nico mbona tugiye guhanura nako.
kubo duhejeje kuganira yanatubwiye ko baba babahaye n'ibyerekeye bababwiye canke babibukije ku byerekeye kwiyungunganya sinzi ko boba batangura izo nyigisho n'abari huri izo nyigisho zabaye ariho ndi ko banatubajije ati mbega mwebwe mu migambi mwoba mukora niyahe migambi mushira imbere batwigishije ku kintu c'iterambere hanyuma barabaza ati mbega abo babatunze ingurube muri mwebwe canke inkwavu canke ipanya canke inkoko habonetse abishura abo babatunze ibi na biriya hanyuma jewe mu byo noba mfise mutwo tuntu duto baduhamagariye gutangurirako ndafise inkoko zibiri ariko hariho n'abandi batazifise rero batwigishije ko inyigisho turonse tworaba tukiyungunganya ugapfuma utangurira kuyipanya hanyuma ukaduga buke buke ukagura urukwavu ukagura inkoko canke ingurube kugira ngo tuzoshike ku migambi iteye imbere gose twahereye ku bintu bito bito. Hariya mwatubwiye ko musanzwe muri abarezi nta kagurube muragura kitiriwe abanyeshuri musanzwe mureze mufadikanije mubafasha nabone ku buryo bwo kubamenyereza ko nabone aho bova muri interna canke bova muri iyo ndaro basanzwe barimo bagataha ko bashobora nabone kugira ico bifashije. Muri interna dusanzwe dufiseho ingurube zishika kuri 5 uwo mugambi watangujwe n'umudirenterna twaronse afadikanije n'umu ekonoma asanzwe ahari abanyeshure turabereka ingene biza biragenda ukuntu ushobora kugaburira ingurube ibisigarizwa by'ibyo bafunguye canke ukahira ivyatsi bisanzwe rero ico ngiye gukora nuko ngiye kubahimiriza bakitwararika kuraba ingene bokorora bahereye ku tuntu duto duto. Ego reka namwe tubashimire cyane kuri uyu mwanya mushoboye kuturonsa. Murakoze namwe. Namwe bakunze Bamabaye Media TV reka tubakengurukire kuri uyu mwanya mushoboye kuba mwariko muradukurikirana ahasigana mu kindi kiganiro cyacu cyo hanyuma murakoze cyane.